Ikiganiro kigira 75 ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mwebe mwese muri ko muradukurikira. Club de la Presse uno musi tuganira kubijanye n'ubutungane. Nibiki byashikiye umushikiranganje w'ubutungane, ico nico kibazo abatari bake bibaza mu Barundi. Uno musi Aimé Laurentine Kanyana yavuga ikintu n'igihushane caco. Yagize ati hari ku munsi wa kabiri ati kamukenyezi kandi kamushikiranganje w'ubutungane nsavye umushikiriza manza kizigenza wa Republika ko yorekura abacamanza, abakozi b'iperereza, abapolisi, abasirikare kiretse abivyo bakoresheje ibigwanisho. Ati ndabazi turakorana, bakora akazi kagoye, bakora akazi karimo amageragezwa. Uko niko yabishikirije muri ayo majambo. Ariko rero nta minsi 10 yari iheze umushikiranganje nyene w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana yari yagize ati hari imbere y'abacamanza kuri sentare nkuru ya Ntahangwa Bujumbura ati mwabacamanza mwe iyo muri ko murapfunga abantu mubarenganya canke iyo muri ku meza muri ko murafungura mwoba mwiyumvira ko abo mwafunze badakora ku munwa. Ati tugiye kubahagurukira. Ayo niyo majambo yavuze, yabwira ati mwabacamanza mwe nimwisubireko. Ayo majambo rero umushikiranganje w'ubutungane yashikirije bamwe n'abandi bayabonamwo amahinyu. Kugira tubiganire muri kino kiganiro kigira 75 twatumiye umushingwa manza Makurata Hunja. Ndaguhaye mwaramutse Makurata. Mwaramutse. Kaze muri kino kiganiro. Bakoze. Ubundi mutumire ni Aloise niyo yita numumenyesha makuru yigenga. Mwaramutse Aloise. Mwaramutse. Kaze mu kiganiro. Twongere turamutse nawe ko baradukurikira. Cyane gose ndabaramutse najewe muri kino kiganiro ndabaha nikaze. Muri kino kiganiro rero tuje mwido nido mpera kwa Maître Makurata Hunja. Makurata mwumvise ajya amajambo umushikiranganje harabagira bati n'ikintu n'igihushane caco. Mbega muri aya majambo umushikiranganje yavuze mugerageje kudusomera amategeko bisigura iki? Hanini ayo majambo izo ngingo ashikiriza akazishikiriza ku maradiyo ku mateleviziyo akabishikiriza mu minsi ikurikirana kuko hari warabaye urukurikirane rw'ingingo zihushane urukurikirane rw'amadiskuru y'ibihushane kenshi birayobeza ariko hanini nkuko bivuze ingene tubifata ministre icari cyose nibaza ko haravuga ngo kabukenyezi ngo kabu ministre ariko hanini tumusomamwo kabu ministre aje afise ajejwe ubutungane bw'igihugu. Rero ico yagaragaje muri ivyo byose uko abantu bavyakiriye nuko tubisoma nuko yagaragaje ku buryo atanu gufukafuka ibintu abantu bose igihugu abarundi bose bamye basaba canke bamye bavuga agaragaza imbere y'amakungu imbere y'abarundi imbere y'amakungu yuko ubutungane bw'u Burundi butigenga aho uno munsi avuga ati ndasavye aba bantu mubakurire ko ibihano ntibakurikigwe babarekure amadosiye yabo bandanye suko bikogwa suko ubutungane butunganijwe ubutungane ajejwe burafise uko bukora. Rero jewe murajya amadiskuru ntavuze birebire igishusho yatanze nuko ubwo butungane bukora uko bukora ari uko ari ngingo y'uno munsi bavuga ati vuguku akavuguku bukeye bigakogwa uko mu buryo bunyuranywe na ya mategeko ajejwe binyuranye na bwa butungane uko bwubatse mu Burundi. Rero yabigaragaje imbere y'abarundi imbere y'amakungu yuko ubutungane butigera. Maître Makurata imbere ko mpijambo Aloise niyo yita mbe umushikiranganje w'ubutungane umuntu yo mwitega ko gusoma amategeko canke yo mwitega ko ingingo za politike? Nibaza yuko mu Burundi ibisata bitandukanye ico bita le pouvoir exécutif
umwe donc pouvoir exécutif canke Leta. donc Pouvoir biratandukanye executive ni leta niyo leta Arimwo. executive niyo leta arimwo rero muri ico gihe ntiyoza gutegeka igisata kijejwe ubutungane kuko biratandukanye rero ni bimwe bavuga yuko leta politique yinjirira ubutungane ni kuvuga ariko ubutungane nabwo bwategerezwa kwigenga kwigenga rero mu majambo make muti umushikiranganje yarinjiriye ubutungane yarabwinjiriye ku buryo yemanga imbere y'abanyagihugu imbere y'amakungu iyo ngingo mwibaza ko yazananye muri leta ngira ngo turaza kuyaga nibaza ko yavazanye muri leta kuko umuntu yayishikirije n'uwo muri leta arizi niyo yita mwebwe mwumvise ajya amajambo y'umushikiranganje ati tugiye kurekura abasirikare tugiye kurekura abo mwiperereza tugiye kurekura abacamanza abasirikare mwavyakiriye gute neza jewe muri kamere kanje ndakunda ubwigenge ndakunda umuntu ariho yigenga ashobora gutunganya ubuzima bwe naho aba yakoze ibyaha ikintu rero coza gituma umuntu wese aho ari agira ubwigenge abaho neza bagishikira iyo ngingo ndayishigikira murantunga ndaza kuri ako kabazo mukanya duga kwijambo mu maprizo 11 y'u Burundi dufise abantu barenga ibihumbi 12 ndakubwiye neza na neza ku itariki muri December mwaka w'ibihumbi muri Kigarama abafungwa bari ibihumbi 12 n'ibihumbi 110 abagore amajana 548 n'abana 121 byo bitigi mu bikora bishiramwe PRODH amaraporo y'amashira hamwe menshi bivuga ko abantu baba muri prison uko byari zisanzwe kera mu Burundi ibitigiri bitunganijwe birenga ko amajana 230 kwijana hariho rero ingorane zituma ibintu bimeruko dufashe nk'akarori Bujumbura ibibanza amajana 8 prison y'Ubujumbura irimo ibibanza amajana 8 mugabo ubu ifungiwemwo abantu ibihumbi 4 abantu ibihumbi 4 bari mu inshuro zitanu 8 wumva babayeho gute ubuzima bwabo bumeze gute amagara yabo ameze gute ko rero hoba ingingo zituma ayo maprizo y'u Burundi arengewe ku bice birengeye amajana 230 abantu bafunzwe kubera ivyo bakoze bagirizwe ivyo bakozwe bavyagije n'ubutungane bashobora kuba babayeho mu buzima nyene bw'abantu bo muri prison atari bikoko ngo ntawo yanka umuntu wese ayumvise avuga ati ni vyiza ko bariko barafata ingingo zituma haba akayaga mu maprison mugabo rero izo ngingo zifatwa nande zifatwa gute arico kiyumviro umufasoni reka nce ndakimubaza ministre zifata murantunga ko nagora ndanezerwa kumva yuko hari abantu bafatiwe ingingo zo gusohoka bakaja mu mwidegemvyo mugabo zafashwe nande byafashwe gute byagenze gute metre hunje nijari ingingo nk'izo zifatwa hariho uruhande Aloise avuga abantu bose umuntu wese ashobora gushima iyo hagize abantu bose bashobora biciye mu mategeko y'ubutungane ko abantu batategerezwa kuba mu buroko batategerezwa kuba mu maprizo baba bari hanze iyo baba bari hanze bigenga urazi yuko kwigenga ari byo umuntu wese arekuriwe gufungwa ni igihano gikomeye ni kwa kundi kutagira ubwigenge rero icyo nashaka kuvuga ni uko ingingo yose ishobora gutezurira abantu ku rugero rumwe hakurikijwe ya mategeko agenga ubutungane mu Burundi ivyo nta muntu n'umwe atabishima aho rero niho duhuriza na Aloise ariko aho duhuriza kandi abarundi bose bibaza
kuri izo ngingo mbega bikorwa gute icyo nicyo kibazo n'abajije bikorwa gute ingene bikorwa birategekanijwe duga kwijambo birategekanijwe ingene abantu bamwe bakoze ivyaha kikakwagira ugafite ukaja mu butungane ukaburana ukerekana ukaburana wowe nyene ukerekana yuko hanini icyo cyaha kitokwagira ugashobora gusaba yuko woshobora kuburana uri hanze bimwe bavuga ati liberation conditionnelle muri icyo gihe naguciremo ucuduga kwijambo aba ashikiriza umushikiranganje n'imiburi n'abantu baciriwe imanza ntitubizi neza kuko ntituzi neza aho imanza zabo zigeze mugabo icyo tuzi nuko abo bantu bose badakurikiranwa ku cyaha kimwe kandi ntibakurikiranwa ku cyaha kimwe n'abantu benshi ni imigwi y'abantu benshi none amategeko y'igisoda amategeko y'igipolisi amategeko yabo bose yavuze ayo abantu bose ntibakurikirana ku vyaha bimwe rero iyo bafatiye ukabishira mu kivunga uba urengeye ubutungane Patrick uburengeye ubutungane kuko tuzi yuko Maître Hunja umukuru w'igihugu ahora ashikiriza y'umwaka utasha akagira ati iyi mice iyi niyi abatura bagiriye ikigongwe bita grâce présidentielle ibi vyoba biri muri hari icyo usimvye abo bantu ntaco ministre yavuze aha amadosiye yabo ageze twese turiko dukorera kuri discours ya ministre abo bantu ntibafunzwe umunsi umwe ntibafungiye icyaha kimwe umwe wese ngira ngo murabizi mu vyerekeye ivyaha umwe wese akurikiranwa ku cyaha yakoze ku giti ciwe ministre ivyo bintu ntavyo avuga ntavuga aho amadosiye yabo ari mbega ayo madosiye yabo yose ari mu nzego zimwe z'ubutungane zere hamwe rero icyo kintu rero natwe ubu aho turiko turavuga nuko abo bantu ko tubazi benshi mvuga kubamenya no kuvuga tuzi umugwi wabo bantu bavuze abapolisi n'abapolisi bavuze igisoda n'abasoda bavuze abakora abapolisi bakora mu rwego runaka abo bose n'abakozi ba leta sinzi ko mwankurikiye kandi n'abakozi ba leta badasanzwe icyo kintu tugihagarare ko n'abakozi ba leta bajejwe inzego zijejwe gukingira abanyagihugu mbere zimwe zitohoza izindi zigaca imanza izindi zigahana rero murumva yuko iyo abo bantu bose ari aba leta tukaba tuzi ko mu bantu bose bari muri prison zuzuye zarengeye ububasha bwo kwakira akavugira abo bantu murashobora kumva yuko hari n'ukuri kurengera aho leta irengera ubutungane Aruize ununge byangoye kwa kijambo Hunja ko reka dusomera amategeko ariko ntari bwavuge ariko wavuze ngo yo umukuru w'igihugu yagize grâce gutanga ikigongwe cy'ikivunga amategeko arabimuha aramurekurira ego mugace nashaka kugaruka ariko nuko ubwo buryo buranditse mu mategeko agenga ubutungane ingene bikorwa ngira ngo urabizi kugira ngo bahora kiri ubanza cyarakwagiriye hanyuma ugasaba yuko ugirirwa ikigongwe ngarutse hahandi abo bantu amadosiye yabo yarageze hehe barabisavye ku giti cyabo barabisavye bafatiwe n'abavoka babo ngira ngo urumva yuko abo bantu barabisavye tuvyumvikanye niho tukivyumva ubu ko ari ministre avugira leta agaheza agasabira abakozi ba leta urakoze Maître Hunja byangoye kwa kijambo kubera urakudusomera amategeko ari nayo mwana rosohe uranungaro yize mbega ibi bamwe bagira bati nihushane mushikiranganje yashikirije mushikiranganje ubutungane Emerald Antine Kanyana mwebwe murabona mwihushanye mu majambo ashikiriza agira ati yabona mwabashikira nako mwabacamanza tugiye kubahagurukira kubera biturire mujya muci zangondagonde ababukeye kabera kaca barekura Jesse nkunda kuvugira abantu benshi nkunda kwivugira aho numva ijambo avuga ingingo zigiye gufatigwa
abajeje ubutungane bakora amakosa nakomye amashi mvuga nti ubu ibintu rero bigiye kuja mu nzira mugabo konca numva indwi imwe ihaciye imwe gusa akaca avuga ngo ba bantu nariko ndabwira nti turazi imigenzo yanyu yo kurya ruswa imigenzo yo gufata abantu mubahora ubusa tugiye kubarekura uca uvuga uti nibiki no uno munsi no kuvuga havugwa iki ejo hakavugwa iki uno munsi akogwa iki ejo hagakogwa iki bimwe bica bituma umuntu yibaza ati turihe kubera mu bisanzwe igihugu kigizwe n'abantu abantu urazi ko umuntu namankunda kuvuga nti umuntu naturellement muri kamere y'umuntu turi indiscipliné il faut dutegerezwa gukingira umuntu contre umuntu amategeko niyo arekuriwe niyo mu busanzwe kugira ubuzima bw'abanyagihugu bube neza amategeko niyo akingira umuntu ku yundi sinzi ko muri ko akongera gahana no kuvuga iya navyo biranditswe hariho ibitabo by'amategeko hariho ibwirizwa shingiro bitegerezwa gukurikizwa umuntu wese ategerezwa kumenya akongera agakurikiza kugira ngo ubuzima muri rusangi bw'abantu bose bugende neza none rero ko uno munsi ingingo zijanywe na yakwa gutunganya ubuzima bw'abantu zifatigwa uno munsi zikavugirwa muri barabara nuca wibaza ibibazo uti turi hehe uno munsi havuzwe ibi ejo havuzwe ibi uko kugirira ikigongwe abantu bigenda yabivuze umukuru w'igihugu arashirako umukono kwitegeko hanyuma iryo tegeko hariho imigwi ishigwaho iryo tegeko riba rivuga neza abantu izo ngingo ziraba iryo tegeko riraba akavuga bati n'abagore bagwaye n'abatama barenze imyaka 60 n'ingahe n'abantu bamaze gucibwa imanza n'abana bakiri bato n'ibindi abantu bamaze kugira ibihano kugira imyaka barengeje ca gatatu bamaze kwerekana yuko bigenjeje neza bagaca bashiraho umugwi bimwe bita commission ugenda mu maprizo yose kuraba amadosiye y'abantu yuko bakaraba abantu amadosiye yabo bakavuga ati uyu nivyo uyu nivyo none niko byagenze nico kibazo Aloise muko muratora utunenge mu ngingo y'umushikiranganje Maître Hunja yagize ati umushikiranganje yaravogereye ubutungane mbega mwibaza yuko umushikiza manza kizigenza wa Republika azokwakira iyi ngingo y'umushikiranganje uko yabisavye azoyakira nyine none ko ivyo tumaze igihe tubona no mu amategeko ivyo tumaze igihe tubona sinzi uha amategeko yundi mugabo urumva ivyo tumaze igihe tubona nuko ushobora kwiyumvira uti ego birashoboka kuko ikintu kiravuga uno munsi kavugwa muri discours public ejo aba juge cyangwa aba magistrat sinzi ngene sinzi kubatandukanya cyane bakacabishira mu ngiro bose n'abacamanza bakacabishira mu ngiro no kuvuga kiravugwa hari n'igihe nama numva umunyapolitike gasanzwe nko mu mugambwe agenda akavuga ikintu ngo turasavye abaturongoye ko bogira iki ejo ugaca usanga kirakoze no kuvuga abayatumwe sinzi ko muba muri ko muratahura icyumviro cyane n'uko nakivuga uvuga ko politique iri hejuru narumvise ndabahaye nk'uburerero narumvise Jacques agenda akabwira abantu biwe ati turasavye ko kugira ngo ibintu bigende neza ibi bintu vyoba ukaca usanga ejo ico kintu cyari kintu cyaguca amategeko ukaca usanga ico kintu kirabaye no kuvuga rero ko uyu atwara ubutungane yoshobora kuvuga ati turafasha ingingo iyi jewe ndavuze ko ibintu bimeze gutya hanyuma yotegereje ariwe techniquement mu buhinga yategereje kubishyira mu ngiro akaca bishyira mu ngiro nta gitangaza coba kimutangana na gato Maître Hunja ingingo y'umushikiranganje hari ngorane ifise hari ingaruka mbi ifise ingaruka mbi ni nyinshi cyane mu kazi k'ubutungane mu kazi ka gisirikare mu kazi k'ipolisi
duhereye no mu banyagihugu ni ingaruka ni nyinshi cyane duhereye ko utwara ubutungane mu gihugu bwa mbere wo ku giti ciwe bewe ninde umukuru w'igihugu ministre Kanyana Laurentine umukuru w'igihugu oya nariko turiko tuvuga ministre ngingo za ministre yavuze ukabona yuko uno munsi imbere y'ubutungane bena ashobora kuba yatumwe n'umukuru w'igihugu ariko ashikiriza abajejwe amategeko meza cyane yerekeye umwuga wabo ariko asigura la deontologie abakarira ati ndazi ko bigenda gutya ndaza amakosa hajya yari mu kazi kiwe kandi nta numwe atashimye ijya discours ijya message ariko araha urwego yo gukarira abacamanza kubakarira cyane biturire kuko ajya niyo mategeko kandi kajya niko kazi kandi hajya yaba yubahirije neza akazi kabajya bakora abacamanza n'urwego nyene rujejwe gutunganiriza abantu ariko ugaca ubona bukeye haciye iminsi arahindukije ati mwebwe nariko ndakarira ndabumva turakorana ndazi ko mufise ibibazo ndazi ko niba barekure ndazi ko n'akazi kagoye none ejo wenyene hagati ko nacavuga ku giti ciwe ejo azogaruka atanga amategeko bayubahe bajya nyene kuko bajya nyene bizi ivy'amategeko nkawe barazi akazi kabo baba ariko barakora n'abajije no ejo azogaruka avuga ngo iki ku giti ciwe ikindi cya kabiri nacyo gikomeye rero kiraba ubutungane mu gihugu kare abantu bahora bavuga bakabivuga bakabisubiramo n'abajya bacamanza bo nyene bavuga ati twe turakeneye ubutungane bwigenga none uravye abantu bose bafunzwe mu Burundi bose mu Burundi bamwe bakoze ivyaha abandi batakoze ivyaha bafunzwe batatezwa gufungwa abandi bakoze ivyaha bikomeye cyane mbere bimwe bihanwa n'amategeko mpuzamakungu ugaca rero wewe ujejwe ubutungane ingene ubutungane butezwa kumera mu gihugu ugaca uvuga ngo jewe bariya ndabatahura mbona procureur nanyarutse amadosiye yabo turakorana n'aba leta abo rero niba imbere y'abandi kandi hanini bidakurikije ya mategeko agenga ubutungane mu Burundi rero hari kutizera guta ikizere imbere y'abarundi n'imbere y'amakungu kubutungane mu Burundi butigera muko muvuga ivyo guta ikizere Aloise niyo yita mbega abaciriwe izangondagonde abarenganijwe n'ubwo butungane mushikiranganje arazi ko bibaho yarabivuze barashobora gutumwizero yakavuga ivyo umwizero gutumwizero barashobora gutumwizero ku butungane mu Burundi birashoboka nkuko nakubwiye sinkunda kuvugira abandi cyo ndivugira umwizero narawutaye igihe hasohoka itegeko rigirira ikigongo abantu bakacakubwira bati babagira ikigongo nivyo mugabo ntibari kugwa mfatiye akarorero nk'abajya bagize imyerekano henshi twarabonye aho barekuwe mugabo itegeko ribarekura bakavuga amazina y'abantu mugabo ashitse imbere y'umuryango wa prison akamubwira ngo subira inyuma umva usubira kugira ikizere gute ni kwa kundi nako ndakubwira nti mu gihe itegeko atari itegeko rikoze hariko hakora abantu ku giti cyabo wumva bogira ukwizera gute mu gihe habaye itegeko rivuga riti turagize ikigongwe banaka nabanaka mugabo banaka ntibarekugwe bogira ukwizera gute mu gihe ejo bavuze bati bavugishije imvugo ikomeye bati mwebwe mwese mugira amakosa ubu mwategezwa gukingira amategeko tugiye kubahana bukeye ukaza wumva ngo turi bamwe ngo dukora bimwe ngo turazi ko mukora ibintu bigoye ngo tugiye kubarekura batabajije n'ivyo bazize nimba
hariho muri bo abafasha abafasoni, hariho muri bo abishe n'ibindi. None umva wogira baci bari kugwa mu kivunga batavuze bati tugiye kurekura ego uri umucamanza wa uri umupolisi cyangwa umusoda ego wa ukora muri SNR muri rwa rwego rw'iperereza, abakoze ibi nibo bari kugwa, abakoze ibi ntibari kugwa. Urumva dufatiye muri mu kivunga. None umva jewe ku bwanje sinza kuvugira abandi, umva no subira kwizera gute. Maître Hunja, imbere ko dusozera kino kiganiro, umushiranganje Laurentine Kanyana yarasomye amategeko na mwari yasomye nogira ati mwariganye, ariko wowe uramukurira turavye mu myaka, tanga impanuro. Icyo no hanura nuko ajejwe igisata kinini cy'ubutungane mu Burundi, yize amategeko, abatwara benshi bajejwe ubutungane, nahagararire ubwa mbere imbere y'amaso y'abarundi n'imbere y'amakungu ubutungane uko butegerezwa gusa mu Burundi, uko butegerezwa kugenda twisunze amategeko y'u Burundi. Hanyuma arabe yuko umurundi wese ahari aba ari ufunzwe cyangwa adafunzwe ategerezwa kwama yizera ubutungane mu gihe afise ikibazo, amenye yuko ubwo butungane buzomutunganiriza. Abafunzwe bose bamusomemwo kimwe, bamusomemwo umuntu ejo abona abafunzwe, abone igituma bafunzwe, abone ko bafunzwe ko bategerezwa gufungwa, hanyuma mu ngingo zose afata ingingo zose zisunze ayo mategeko y'igihugu, agirire ubutungane bwiza kuri bose, kuko bose ni bene Burundi n'amategeko yashizweho ku barundi bose. Maître Hunja, nibutse yuko uri umushingwa manza yigenga, mwakoze kuri izo kwinterana yanyu mu kino kiganiro. Ego, hano murakoze cyane kuba abantu mi. Hano niho ncenda gisozera kino kiganiro, mwakoze Maître Hunja, wakoze nawe Aloise niyo yita kuri kunterana yawe. Wakoze ariko nuko naje utambiye ngo ntange impanuro. Burya hariho ikintu ari ikintu bita état de droit. Nibaza ko ishingiye ku mategeko, itegeko naryo rikingira umuntu wese. Nibaza ko bizoba byiza kuri twese mu gihe duhereye kwa dutwara, natwe benyene mu Burundi wese yovuga ati ubu ngiye guhagararira état de droit, mu kuvuga aho umwe wese yumva ko itegeko rimukingiye. Urakoze cyane Aloise niyo yita kuri izo mpanuro uciye usozera ko kino kiganiro. Mwakoze namwe mwariko muradukurikira, ikiganiro yari Club de la Presse ya 75, ihiya 76 azoba ari ku munsi wa gatanu nkano mango naho butaha.